kuramutsa we munywanyi wacu uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravurwa. Kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru zitandukanye, amakuru agaruka ku vya politike, tukaza kugaruka kuyaramana n'umutekano ndetse n'ayandi yose avurwa mu bisata bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yarayashize umukono ku itegeko riduza Nkurunziza nk'imboneza yamaho. Abatavuga rumwe na leta ya Gitega, leta ya CNDD-FDD bashize ko umunsi uhura niyo tariki neza iyo tariki yo kwibukaho Nkurunziza nk'imboneza yamaho. Bobo baraje bibuka amabi yakozwe niyo ntwaro ya Nkurunziza. Ivyo bizokorwa gute? Babitangarije hehe? Bizogenda gute? Ni bande bavuga yuko ngo boba baraguye mu bwicanyi bwose bwakozwe ku ntwaro ya CNDD-FDD cane igihe umuhisi Nkurunziza yaratwaye? Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru, turaza kumenya ibihejeje gutangazwa. Mu yandi makuru ariko aravurwa turubuze kukubwira mwidonido. Inyuma yaho umushinga amateka Jirase Ndabirabe yagirije bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL gukorana n'abantu bitwaje ibirwanisho ndetse no kuba bari mu bagize ibitero mu gisagara ca Bujumbura bagatera amagrenade. Ingoro z'umugambwe CNL zatanguye gusamburwa n'imbonerakure, ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Nakamaramaza nibara turaza kubigaruka ko turabe ukungene ivyo byose biriko biraba ijya nino ngama igihugu cacu c'u Burundi. Ibiziga vyama bitogwa ijya nino, ni bande bavyinyegeje inyuma? Amakuru muba mwaranyegejwe yose turaza kuyabashikiriza mwidonido, tukaza no kuraba izindi nkuru zose ziriko ziragaruka ko cane, yoba mu bimenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'amakuru ava mu masoko yacu nyene zina. Nkaba ndaguhaye ikaze wewe tugiye kuyabanamwo. Nizere ko wafyonze kuri sabone, niba utarayifyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere yabashikirwa navyo. Sangwa ikaze wewe munywanyi wacu, ushobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi, abatwumviriza muri mu bihugu vy'ababanye, abatwumviriza muri ku makungu ya kure, nabaye ikaze cane muri ano makuru tugiye kugaruka ko mwidonido. Tubanze dutangurire kuri ano makuru. Umukuru w'igihugu General Neva Evariste Ndayishimiye akaba yadugije uyasubiriye ku rugero rw'imboneza mu gukunda igihugu. Itegeko rimuduza kuri urwo rwego rikaba ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 4 Ruheshi umwaka w'2021. Haraciye indwi abanyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi batanyegeje uko babigaya cane. Babona ko rero ngo uwo Perezida Ndayishimiye yasubiriye ndetse na Ndayishimiye ubwiwe ngo umukuru w'igihugu ataco yigeze akora mu kunywanisha abarundi bacanyemwo, canke se ngubwiwe nyene ko ariwe ngo yanabacanishijemwo mu mwaka w'2015. Iryo tegeko rishasha rikaba rivuga ko Nkurunziza yabaye akarorero kadasanzwe mu vyo gukunda igihugu, mu vyo kunywanisha abarundi ndetse no mu bijanye n'ubwitonzi. Iryo tegeko kandi rikaba ritangaza uwa 8 Ruheshi uko umwaka utashe ko ngo uzokwama ari umunsi witiriwe imboneza yamaho mu gukunda igihugu. Witiriwe rero umuhisi Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu yishwe n'umutima wiwe uhagaze nk'uko vyatangajwe na leta y'u Burundi. Iryo tegeko rija mu ngiro umunsi ritewe ko igikumu, rikaba rivuga ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu adugijwe kuri urwo rwego mu ntumbero yo gushima ubutwari bwiwe, ukwitanga kudasanzwe mu gukingira ubwigenge bw'igihugu, gukangurira abarundi kugikunda, yishimikije ijambo ry'Imana, akaranga k'abarundi bo hambere mu gukunda igihugu. Agira ico avuze ku nteguro y'itegeko ryari rihejeje gutorwa n'inama nshingamateka kuwa 21 Rusama umwaka w'2021. Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, ubu akaba ari mu buhungiro, akaba yaravuze ko gushira Nkurunziza ku rugero rw'intwari mu gukunda igihugu ari igikorwa c'ubujyajya. Ni mu gihe umushingwamanza Janvier Bigirimana ari mw'ishirahamwe ryigenga yitwa Tournora Page Burundi, we yavuze ko
ari igitutsi ku bantu bahitanywe n'igitutu hamwe n'igikenye vya Nkurunziza. Ivyo bivurwa gutyo mu gihe inyuma yo gutangazwa kwibi hahise hatangazwa yuko uno munsi Petero Nkurunziza azokwibukwa ko imboneza yamaho mu Burundi. Uko uwa munani Ruheshi bugeze bakaba bagiye kuja barahora bibuka abahitanywe n'intwaro y'agahotoro ya Petero Nkurunziza kuva mu mwaka 2005 gushika mu mwaka 2020. Bamwe rero mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD batangaza ko uzoba kandi umunsi wo kwibuka ndetse no gutera intege intwari zose zubahutse kwiyamiriza amabi atagira izina yakozwe n'iyo ntwaro. Nibo karorero rero ko gukunda igihugu ndetse no kwihebera igihugu. Kuva twikwikiye intwaro zagiye zirakurikirana ngo zakoze amabi menshi. Hariho amatariki abarundi bakunze kwibukira ko ivyabo vyo mu mwaka 1972 n'ivyo mu mwaka 1993. Uyu munsi naho rero mu itegeko ryashizwe ko umukono na Perezida Ndayishimiye bakaba baciye baronka itariki yo kwibuka abahitanywe n'imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Nkurunziza Kuwa munani Ruheshi buri mwaka. Abo batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD batangaza ko ngo vyohora bitoroshe ingene baronka itariki yo kwibuka aba FNL biciwe imuyinga mu mwaka 2006, abahitanywe n'ikiza safisha hagati yo mu mwaka 2010 ndetse no mu mwaka 2013, ubwicanyi bwo mu Gatumba mu mwaka 2011, igandagurwa ry'ababikira mu mwaka 2014, ibihumbi vyishwe mu kiringo ca gatatu, no kuvuga hagati y'umwaka 2015 n'umwaka 2020, igandagurwa rya Manirumva mu mwaka 2009, irya Pacifique Ndarishikanye bita Brownie mu mwaka 2007, irya Colonel Artemo rwa Mibango mu mwaka wa 2008 ndetse n'irya Majoro Jean Petit Nduwimana mu mwaka wa 2012, irya Sylvestre Niyonzima batazira bikora mu mwaka wa 2010 n'abandi benshi cane batorondagura ngo babaheze. Amatariki biciwe yari menshi cane. Ubu rero ngo bakazoja barabirukira hamwe kuri no tariki yashizweho ndetse izahurikirana n'itariki yo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza nk'imboneza yamaho. Bati turashimiye abiyumviriye gushiraho uyu munsi. Bamwe bazibuka imboneza yabo kandi n'uburenganzira bwabo twubaha. Tweho tuzibuka abacu badutwaye kandi natwe n'uburenganzira bwacu bakwiye kubaha. Twariko turababwira ku nkuru zirabana n'ibiriko birakorerwa abanywanyi b'umugambwe CNL. Inyuma yaho ukuru w'inama nshingamateka Daniel Girase Ndabirabe ashumuriye imbonerakure abanywanyi b'umugambwe CNL. Imbonerakure zikaba zakomerekeje utayoboka ubutegetsi. Uyu nawe akaba ari Emmanuel Nyandwi imyaka 43 asanzwe ari mu mugambwe CNL, akaba yarakomerekejwe n'imbonerakure ijoro ryo kuwa kane nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Ivyo bikaba vyabereye ku musozi wa Mihigo wo muri komine Busiga intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Abaserukira umugambwe CNL mu ntara basaba ko abamugiye nabi bohanwa. Kubwa babibonye ngo Emmanuel Nyandwi akaba yarakomerekejwe n'imbonerakure ziriko zirakizura. Ngo yaratahutse avuye mu bunywero aho yari yateremanye na bagenzi biwe. Ngo ari mu kayira rero yarahuriranye n'imbonerakure zica ziramukubita niko bavuga. Amakuru avayo akaba yemeza ko ngo wari haheze imisi yaragabishijwe. Ugwaruka rwa CNDD-FDD ngo bari barahiye bararengwa ko ngo bazomukosora kubera ko ngo yanse kwinjira mu mugambwe wabo nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Umuryango wibuka usaba ubutungane kugira ico bukoze ugashimika uvuga ko ngo yamageramiwe n'ugwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi. Jonas Nahimana arongoye CNL mu ntara akamenyesha ko yituye parike ayisaba ko yofata ivyo
bintu mu minwe. Sivyo gusa biriko birakorerwa umugambwe CNL muri Muhuta. Ingoro y'umugambwe CNL ikaba yarasambuwe. Iyo ngoro y'umugambwe CNL ku rwego rw'intara ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi yarasambuwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Ababikoze rero ngo ntibaramenyekana. Abanywanyi bo muri uyo mugambwe bariyamiriza mu kutihanganirana mu vya politike vyibonekeza. Inyubakwa isanzwe irangurirwamwo ibikorwa vy'umugambwe y'abatavuga rumwe na leta iri ku mutumba Buringa ho muri zone komine Muhuta. Imbere yuko rero ngo isamburwa n'abantu bataramenyekana, ku munsi wa gatatu niho yari igisanurwa. Biriwe barasanura ingoro y'umugambwe yari yasambuwe n'abantu basa naho ngari imbonera kure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD twasanze basubiye gusambura iyo ngoro. Abanywanyi b'umugambwe CNL babivugana akababaro. Naho abakoze ivyo bikorwa bigayitse bataramenyekana mu mugambwe uza bwa mbere mu batavuga rumwe na leta bakeka ko ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babikoze. Ngo n'abanywanyi ba CNDD-FDD ngo basanzwe bakizura mu ijoro rugize gatatu iyo ngoro y'umugambwe isamburwa. Abarongo y'umugambwe muri aka karere ubu bahanze amaso abarongo y'intwaro bizeye ko ngo hari ico babafasha, ngo kuko bibaza ko abarongo y'intwaro ku rwego rwo hasi ngo boba bakorana n'abo bagizi ba nabi, kuko ngo berekana ugushaka guke mu gutanguza amatohoza adahengamye. Ayo rero namwe mu yaragezwe ko bipfuza kurajubana natwe makuru n'ibiganiro tegerezwa gufyonda kuri sabone.